iryo itangazo ryashitswe ku mukono na buramatari hari ku itariki ya 30 zo ku kwezi kwa gatanu turimo turasozera uyu mwaka 2023, aho muri iryo tangazo buramatari Ngozirazana Francisca amenyesha abanyagihugu yuko bafise amatongo batariko bararima, yuko basabwe kuba bariko barayarima kuva mu kwezi kw'icenda, ahandi hati ayo matongo azofatwa hanyuma akoreshwe imigambi ya leta. Jewe numvise iryo tangazo nabonye yuko nogira ico nshikirije. Icambere nuko umunyagihugu afise canke ashobora kugira ubwoko bubiri bw'amatongo. Hariho itongo riba rizwi na leta, bimwe bavuga mu gifaransa cadastre, n'itongo riba ritazwi na leta. Ariko ayo matongo yose uko ari abiri aba ari ay'umunyagihugu. Umunyagihugu ashobora kuyakoresha nk'uko avyumva, nk'uko imigambi yiwe y'urugo ibi bisaba. No kuvuga muri ico gihe iyo buramatari abonye amatongo atariko ararimwa, ntiyoca avuga ngo ntariko ararimwa kandi atabajije nyeneryo igituma atariko araririma. Ashobora kuba afise imvo rero. Kubera izo mvo jewe nkavuga nti leta ntishobora guca igira imigambi ngo nuko ibonye umunyagihugu afite itongo atariko ararima, kuko niko leta irafise uburenganzira bwo gusaba itongo umunyagihugu ikamuha umuzibukiro, biranditswe mu mategeko. Ariko babanje kuvugana, agasigura, leta igasigura imvo nyamukuru yotuma vy'ukuri ayo matongo ashobora gukoreshwa na leta. Mugabo leta ntiza kuvuga ngo ndabonye itongo reka ngira umugambi. Oya, leta igira umugambi ikavuga iti mbega no urangurira he, reka ndabe ahashoboka hanyuma igasaba. Mugabo ubwo buryo buramatari akoresheje sibwo. Ca kabiri ndibuvuge nuko mwene iyo ngingo ntifatwa gutyo ngo yandike agakaratasi avuge mu banyagihugu ngo ngibi nibi. Oya, siko bigenda. Iyo ni ingingo ihambaye cane ku buryo yabwirizwa kuba yagendereye abanyagihugu bose imitumba, hanyuma akaganira nabo. Umwe akavuga ati jewe ndafise iryo tongo, uwundi akavuga ati jewe simfise iryo tongo, nzorikoresha ejo canke mu mwaka uza. Rero tukavuga tuti igihe afashe ngingo mwene ukatabajije abanyagihugu, biba bisigura ko ari nko gusuzugura abanyagihugu, kubera ko bamenyereye kwemera ivyo babategetse, ntibamenye ibifatanije n'ubuzima bwabo, byose bagaheberana, ukamenga baramaze gufatwa mpiri ntaco bagifise bavuga. Rero nkavuga nti umunyagihugu kw'itongo ryiwe ntiwopfa kurica kamira mwene uko, kuko vy'ukuri itongo ku munyagihugu biri mu karangamutima kiwe, biri mu buzima bwiwe. Kurifata mwene uko kuba ari nko kumufata mpiri birenzeko. Ubugira gatatu nuko iyo ngingo hamwe iyo ngingo yo kwemerwa n'abanyagihugu, abategetsi barahakwa guca bafata amatongo y'abanyagihugu bakayagira gwabo canke bakayaha abo bashaka. Ugasanga bariko baritiranya inyungu za leta n'inyungu z'umunyagihugu, nk'uko twamye tubibona kuva mu mwaka wa 2005 kuri nyakwigendera Nkurunziza, aho yari afise amatongo mu Rutana, Inanasi, yari afise amatongo mu Gitega, Nyarusange, aho yari afise amatongo i Muyinga, aho ndetse n'igihe kimwe bigeze koresha abanyagihugu ntibabahemba bagiye kwitwara, ndetse shebudozene wabo yahatswe n'umunyorona batapfunzwe. Rero iki ni ikimenyetso, ni ibimenyetso bariko baragira abanyagihugu, barabe ko babire kuko hanyuma baheze bibandanirize. Ariko igihe abanyagihugu bovyanka, baravuga bati reka tubireke. Babana bati abanyagihugu bacu baracari ingombe za Mwambutsa, atari ivyo naho reka twibandanirize. Mugabo bibavako rero. Ubugira kane
nuko mwene inyuma y'iyo ngingo hinyegeje vy'ukuri ugushaka gukukenesha abanyagihugu na gose kubera ko bibandanije uko abo banyagihugu bazocika abakozi babo bategetsi, hanyuma usanga twinjiye tugarutse muri bwa bugererwa Bagaza yari yarakuye agifata ubutegetsi mu 1976. Usange rero ibi twita ngo ni ku nyungu z'abanyagihugu, ngo ni ku nyungu za benshi, usange sivyo, ahubwo ni ku nyungu z'abategetsi bashaka kugira abaja abanyagihugu. Ubwa nyuma novuga nti abanyagihugu barakwiye kugurura amaso bakamenya yuko batabwirizwa kubandanya bareka mwene izo ngingo zifatanye n'ubuzima bwabo ko zibandanya zifatwa. Babandanije uko bazakwa gusanga amazi yararenze inkombe, kandi ibimenyetso biriho nivyo nadamdaguye byabaye kuva tubona ubutegetsi bwa CNDD FDD buhari. Rero mu Kirundi niho bavuga bati burya bibwirwa benshi bikumva bene vyo. Jewe novuga nti nibakerebuke bamenye ko ubuzima bwabo buzoza burafatwa mwene uko bivanye n'ingene badategera canke bategera yuko ubuzima bwabo bubwiza gusonerwa, butabwiza gufatwa uko umutegetsi wese ashaka.